ikoti uyibonye neza ukayitegereza ubona ko yoba isa n'irya satibi bo ni zimwe tujeje muri ndara no gusa kumengo wewe wambara ku izigiye ku ruhande yego izi rero ni izi bazita les grands sapels izi za kongomani bo mugazi razimvye les grands sapels mo imwe izi zigugwa muri France muri uzikura no muri mu Bwongereza South Africa no mu Bwongereza gushuka wacho kisiwa gushuka canke wakudimvye cyane tutamenye shuka no kuvuga manuka yep amabwiriza amanuka nyene slow down abarindi bagenzi biwanje ngoma dabayi manura kora ikintu nigise n'ukiundi muririmbyi yakoze ukora ikintu nka wewe nyene nka Freema boy urumva le grand frère Freema nuze Fizo big Fizo mukuru wacu mu muziki none shaka bandanye muzasitile zezio za ora baju bari mu masugua alikuwa agendana n'umwanya ore mekora mukuru mu muziki ya turamwemera legenda ne utamwemera ninde bo turamwemera bo adufiti imyaka igiye kubiswa ikofe no kubiswa ikofe wacubaye mwema cyacu mwana bo yamubise ikofe mu guheraheza igitabo kwa cyezo ca Akes igacha Waka Light TV mbega waka kwanzigeze ivyo ndakubaza nyine oya bijya bintu enda kubwire ari ama televiziyo baduga abantu baduga tutabeshanye nk'ijya Waka Light je nayimenye kubaga kubwa Landry promoter bo chanameti agahungu niko gasigaga kuranga me bajya barongoye ujya Waka Light TV ahubwo bashimire Landry promoter yatumye bamenyekana mugabo ubunyi mbe sinzi kwiga televiziyo kibaho Ndasho kwa mutse kandi yakuze wa Black TV bivana mutumbere hose ni wese atakabona ngo Black TV akabona.com Instagram na Facebook ejo kimwe uzanga tankomanzi nimwe ni uteka kandi ntangere inyuma y'igihe kinini tutabona kandi kuri micro Black TV no musinagarutse gwa twande tubareze ibikorwa bimeze neza cyane abari byameze neza cyane duheze bimeze neza cyane ni Buja Flavor ni 257 no muzi uteze imbere nta tujana ba DJ aba promoters abantu bakora ibitandukanye mu muziki cyangwa muri sport cyangwa mu busanzwe bitandukanye kese politique hose babita tankomanzi nimwe uyu munsi rero turi muhira yaho Bienv Freema sanzwe aba ni Bienv Freema mutakuriana usa mumenyereye umwana wo kumutakura no mwana akundwa n'inkumi cyane no mwana navuga yuko avuga ko byinshi ndibaze no musatubwira byinshi atuyagira byinshi besa dusangize no mu n'indimbo yo nshashe twashuka ubu ni Mr Shuka Madame Shuka byose ni Shuka ni Bienv Freema reka tumwakira uko hama tuvugane nawe byinshi ndazi ko biza kuryoherwa Bienv Freema meze neza rero yego Papa Shuka ya Mr Shuka gushuka wacho kisiwa gushuka canke wakudimvye cyane tutamenye shuka no kuvuga manuka yep amabwiriza amanuka nyene slow down yego Bienv Freema akajamo kai ku bakunzi ba Black TV byose waramutsa ndabaramukije mwese Black TV abakunzi bayo mwese ndabaramukije uno musi ndi kumwe na big nyene umuntu agezweho vraiment yego good Freema ubwambere bwo ndabona ko sinabi inoti yabaye inoti msazi usigamba isaza ama miliyoni n'amabage y'amamiliyoni tubwire gatoye twumvirize ibaza ati yuko Bienv Freema wasigari boss cyangwa tuvuge ko ari Bienv Freema tuzatumenyereye nyene ku mutaka ni Bienv Freema nyene musanzwe muzi ibintu byose bitangwa n'Imana nawereza Imana kwiyebura oya tuse dusenga Imana ko iduhe ama Imana itanga buhoro ntituraronka tuzoronka big uzoza usanga turi mu ma etage nyine ateye ubwoba ukuntu bo je nsanzwe meze neza ndabegwa ivyo ndabizi kuri jewe great tukiye kuvyo wambaye nyene ikoti wamutije satubi cyane imeze gute murambara ikoti uyibonye neza ukayitegereza ubona ko yoba isa n'irya satubi bo ni zimwe tujeje muri ndara no gusa kumengo wewe wambara ku izigiye ku ruhande yego izi rero ni izi bazita les grands sapels izi za kongomani bo mugazi razimvye les grands sapels mo imwe izi zigugwa muri France muri uzikura no muri mu Bwongereza South Africa no mu Bwongereza donc niko nafuze big no mu Bwongereza bo izikoti zirazimvye guzanga kuri je kwa ndayambaye ni $300 ikoti yego $300 rero sinibina yikugonga bo sinzi valere yayo wavuze ngo nizingana sinzi valere yayo mugabo atubwira yuko agendana no miliyoni mugabo iyi nyije ndayambaye
naho duhuye n'umusuma mu ijoro yomara nk'imisi 5 ajya kuko ni cote ifise valeur $300 yego ndumva bavuga ati ni import sumuno wese ushaka kuyambara reka tuve kuvyo wambaje ku ndirimbo zawe muri rusange Bienv Freema gatoye muri presentation navuze yuko Bienv Freema mwana kumutakura umwana akundwa n'abadada umwana akundwa n'inkumi umwana akundwa pauta imeze gute tubwire ico bavuga nico canke ukabona ukundwa sana n'abakobwa n'ingabirano kandi ico kintu uzugishire hafi kuko abakobwa barafasha abakobwa hanini mu muziki mu Burundi nibo bafasha sana bafise ikintu gikomeye cyane bafasha mu muziki mu Burundi savye mu muziki mu Burundi befe yego abakobwa nyine mu ryamana kivuge neza apana tujyamana kuko biravugwa yuko ko mu quartier hose ufise umukobwa mukunda nawe no je nafise uwanje twagute sho kumuvugira nga arizi basivuga quartier yose nyine gusa no sho kuvuga urabona jewe shisha bo urukundo rwacu siko kuvuga ngo turashirana mu ma réseaux sociaux iki apana ngo turagira iki no baramuzi kandi numukobwa mwiza aranyishimira nanje nkamwishimira ivyo biramaze none utera abavuga yuko Bienv Freema akunda abakobwa benshi batanduka kira carte afise umukobwa sivyo bajya rero nabankunda usanzwe ari ukora kundana usanzwe ari ukora abakobwa benshi bankunda mugabo nivyito ko dukundana benshi barankunda mugabo afise uwo nkunda n'abarankunda ariyizi sheri uranyumva ego Shewa Bienv Freema kumutakura shewa Bienv Freema mu Kigobe shewa Bienv Freema mu Kamenge mu kumusaga mwese mwiyumva yuko bakunda cyane kandi ngo muri beza ego ni beza cyane ego good Bienv Freema wakunda give ma challenge surtout les filles babikora cyane biva kuki ubwisho bwa ma challenge yakujyanye ko batamidimbo zabashuka na bamwe usanga batambaye na neza ugasanga sinzi ni kuki ushaka bambara gute kirundi ngeso kuyo ngeso ndundi no indero ndundi twaje tusatuzi ivyo bituma umuziki wacu udatera imbere no umuziki utera imbere kwambara arukira kumbibe okay umuziki kuki utera imbere kuba wambaye nabi no nambari nabi kwambara nabi urakizi kwambara nabi nujya mukobwa avanga ahenye mwisiri aja mu barabara avanga ahenye ashira ana usanga muri challenge zawe bambaye kanga urabana umukobwa aja mu barabara yambaye kujya abasaza ari umusazi mugabo muri video ni urumva ni marché je nikundagira marché yiwanje kugira ngo umuziki wiwanje ndawagure ushaka ko twambara amakoti tugasobeka tugasora za ndirimbo nyene tuja kuba pasteur hajya tukaca turimba za ndirimbo nyene ushaka wewe ukunda mugabo dushaka nje ndayishize muri YouTube naronga ama comment nyinshi ati wapi kweriki tugendana n'igihe abarinzi bagenzi biwanje ngoma ndabaye manoro kora ikintu nigise n'ukiundi muririmbyi yakoze ukora ikintu nka wewe nyene nka Freema boy urumva ukora indirimbo abantu bavuge mugabo wakoze ikintu mugabo abajya abantu ko rabona ikintu kurakora bazuvuga ati umutipe afise vision nini ndagwa karoro gatoyi kidumu levier tumwita levier mutama wacu ubu ukurara abandirimbo ko rasohora agendana n'umwanya abana nyene birekura mu ma video none kubera iki yarese za ndirimbo ziwe zakera ubu ariko agendana n'igihe monde changer none le grand frère Freema nuze Fizo big Fizo mukuru wacu mu muziki none shaka abandanye muzasitire zizio za orabaju bari mu masugua ariko aragendana n'umwanya uremeye ko ari mukuru mu muziki ya turamwemera legenda ne utamwemera ninde bo turamwemera bo adufitiye imyaka igiye kubiswa ikofe no kubiswa ikofe wacubaye mwema cyacu umwana bo yamwubise ikofe bivanye nuko esprit d'équipe yimeze mugabo bo donc free esprit d'équipe ya Fizo iragwana n'abagwanyi bose abagwanyi bo Fizo birazwi hari mu bwiza watabizi uyu mugabo yanyoye inzoga nyinshi ntaho bizi ushaka gutuka Fizo mu marezo sociaux Fizo ngaho bahuye na mwamugonga makofi no bo ivyo birashika ibe vyarabaye kugonga amakofi bo kuba byarabaye mais donc arafise ukuntu yabonye ati kweri ki uyu mwana wejo yego birababaza je n'umwana wejo kuri Fizo niyo mpamvu uvuze ati ndazi ko Fizo ke abafanzi niko bamwita kera uko mugabo sinibuka kweli anarafa navyo atubazarafa navyo vuga DJ bo urumva rero ivyo tuvyihoze bi
nibirebire donc niyo mpamvu ndakubwiye ati rero ubu abarimvyi bagenda n'umwanya sister Natasha agenda n'umwanya ndakuye abarimvyi agenda n'umwanya Satubi agenda n'umwanya abarimvyi baracari hajya nyene bazokwa mabici barira imyaka yose barira baziredig bangi nibajana n'umwanya bagumarira azorira azosaduka kubera iki nibajana n'umwanya il y a l'autre star batajana n'umwanya bajya bazoguma barira benshi cyane sino bavuga ama promo vuge nta abanda kwereka abarimvyi batagenda n'umwanya Jize boy ari he Jizebi ashapotea wasikadaraza mu buyenzi vyo bon OK la vie est changée music ifise abantu bafise esprit udafise esprit uvuga ati jewe ndi nka Freema boy toujours Freema ushaka gukora umuziki yego umuziki ushaka esprit OK wakabi natagiye jana umwanya bo l'autre les grands legenda ndamwita Rarijo nagenda n'umwanya mais aso ikintu agenda agisokana n'umwanya mugabo rero jikirambabaza ari he ingabirano nk'iki kicara naze dukora umuziki tuduze igihugu tuduze umuziki wacu East Africa ego akaba nundi wavuze batatu basijinga batanu oya bo ni benshi navuga mugabo kamenga birambabaje sana bo ndiko naraba l'autre itimu yitwa Masojero rero gwagwaruka twakoranye indirimbo yitwa Jirani wanje bari he muri game birabaza gusora indirimbo kagene batumye bamenyekana n'abatumumenyekana nego twakoze indirimbo Jirani wangu jirani yakoze neza ndavuga ama concert Jirani wangu wewe jirani wangu wewe jirani wangu wewe unanisumbua yap ndi batuye muzungu anashaka yo amuvuga mukagize ama concert menshi cyane munara hagati kubera indirimbo Jirani bo donc birambabaza ko nakoranye indirimbo n'abatipe ubu bari gukora indirimbo ikumvikana muri telefone yawe naco bimaze dukore man Masojero rero ndabakunda kandi ndabubaha ni muvyuke tuduze umuziki wacu Lolilo bo donc sho kuvuga byinshi kuri Lolilo ariko umuziki wa conflit umuziki wa jaloux nuzofushisi ukabona mugenza waso indirimbo akagwa link fasha gupostinga link y'indirimbo yanje ukananirwa no gushira kuri nuze account yiwa ukananirwa gushira no kuri donc status félicitations kavuga ati mon frère big up ukatushira mo jaloux no yo ndirimbo nimbi iyo ndirimbo na wapi wewe iyo konfushizemo nukuri kuimana uzurabe abarimvyi bagira muri Tanzania bafisa amajaloux nibashika barahevye tusanga mu Burundi tuba Iraki zine bakaza Mr Nazi yarejwe imya Iraki zine akaza nga bo abaririmbyi benshi bahevye umuziki benshi bo muri Tanzania wa muri yakoranye na Bidon indirimbo ninde wakera Mbidog mukugenda turaterereye amatike kugira ngo tumusubizi wabo yakoze amateka angameze gute kweri yacashiramo souffrance jaloux biramunanira gushika kure no mpamvu ravuga ati ugomba gukora umuziki nuzushiremo ama souffrance ugashiramo ibintu by'inzigo ibiki no suko Jeffrey Mandu no souci ebana Jeffrey Mask avona igifaransa birashika nka kivuga no mvuga ati big urumva rero jewe Freema yatuvuga ivye kediribo yawe yego niyo nagomba mvuge byinshi manure abaririmbyi akivuga tu bahanure ntaje niyo mpamvu navuga ati rero tureke ibintu byo kwankana dukundana umuntu agwaye indirimbo ukaranirwa ukagumura by'undi mugenzi muga vyo bisohoza ukajuhereza abandi ngo bananisaide gushe agwaye wanje ukacwiraba message nkaraba ko wayisomye muga bikananirwa kunyishura ivyo onyina ntamuzotufushika numuziki wawe ukabona ko wadugiye nga mu Burundi ejo uzomanuka ndagutwenge Freema boy ndafisi secret nushobora kubona ngo Freema yanumye no mvyuka n'igikogwa kandi ndaguhaye amezi abiri audio video nubuntu bw'Imana nushobora kumenya secret yiwa iyo ni nkuru ya Lolilo rero sasa okay rero nako nabwira rero bajya barolilo bande bizobananira gushika mga bashize urukundo utapaya
utaanza kustoka mipaka yapo. Great, okay, reka tuvuga vye kendirimbo yawe abakozi ba Black TV ngo mubibona turi kubona Bienv Freema amaze kuvyumva kandi akatubwiye vye kibuza bw'umuziki muri rusange n'umugabo muzi amaze kinini cyane muri game sikini gose ariko ni umwe muri generation shasha abandi akora ibintu meze neza cyane washaka ahantu hose kumubona afite n'amagroup atandukanye mu WhatsApp wanashaka ari ahantu hambere bavuga cyane gusumba izindi group ziba muri Buja Flavor cyane kandi afite n'abafanzi bamushigikira gose ko mamora ku ma challenge atandukanye kumakora uyu munsi yakaba yasohoye indirimbo twatuje kuvugana navyo kendirimbo yiwe Shuka tusikie. Shuka down 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 down. Shuka down 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 down. Shuka. Great. Indirimbo ubwayo. Inspiration jiva gute? Bo je naricaye ndaraba monde turimwo nafashe igihe twinjiye ibintu vya corona. Benshi barinje muri quarantaine. Mugajisha nicara nkavuga ati ko ikintu nshaka gukora ikintu kimeze bien. Mu mwanya abandi barimvye adasora indirimbo nicare ngo nsorera abantu indirimbo yo gutambika indirimbo imeze bien tandicara ndandika ndagenda naronda umugenzi wanje to Radio Rasta nawe turumva gute iyi melody cyo tiego cyo tukora umuziki wa bien kabisa umuziki uruzura yego video umrekoze muri video umuntu yakoze video n'umuhungu akomeye cyane to Logic Jamali okay kwa DFTV okay ujya muhungu noshaka kuvuga aba director batazi kubona abaririmbyi ni mwicare ngaho ujya mu director icarana nawe umvirize ivyumviro vyiwe afise touch imeze bien kandi je kubwiwanje ndabibabwiye no munsi kuri Black TV arige muzovuga ati Freema yaravuze ijambo ujya muhungu akora cyane yego nabahungu babiri ari umungu umwe yitwa Sadi akorera na Masterland nujya muhungu je ndamuprefera mwaba ati tugendana n'umwanya nouveau generation ikurakora barimbe akora cyo dukora byinshi yego muri rusange indirimbo watubwiye ku majambo arimwo ushaka kutubwira gato yuko natayizi indirimbo yako naririmbira umwigeme cadashiramo amazina y'aba journaliste bamwe nyene mvuga ati na DJ Fanny bajitsi Kael mvuze DJ Fanny mba mfise ngo nini shepu canavuga Black Coca-Cola nka DJ Fanny Jidi Kael murumva nagerageje kuvuga bagiye kwera nibo barazwi kandi umubonye Jidi Kael vraiment n'umukobwa mwiza kandi Black Coca-Cola umugore mwiza je ndamwita okay umugabo afise umugabo uze hot mwe n'umugabo rero ukabona mvuze umugore w'umuntu mu ndirimbo agamba ndikunda navatije hot afise umukobwa mwiza vraiment umugore mwiza ego imani gwezagira uzumurinde uwo mwana wacu ama Jidi boncha navuga Fanny shepu namba 8 arashima arakunda ibisusu vyiwe Fanny nawe urabikunda nawe no chavati reka ndamushira ashaka be abaje bose kugwibashe mu ndimbo za ya mu ndimbo yawe urabanje kubaza canke wavuye kubigira gusa nyene kugira ngo nyene sho kugira ukabona okay ukabona umuntu agushize mu ndirimbo yiwe abakwiyumvira nuko agukunda ego ukabona adagushize mu ndirimbo ajya nuzubona umuntu akora avuga indirimbo akavuga we nkama ama hip hop mura numva zabo uzabiziga zaba baraperi bacu kumva ko ravuga ngo we gica iki agavuga izina ry'umuntu umenye ujya muntu yavuzemo abamuyumvira ajya kandi naza mufate nabavuga ati kweri muziki wanje barawuzi rero bajya bajunase navuzemwo imani bezagire babandanye bakora mbega ukibashiramo ko washize ngo babiri bonyene gusa nugeze umva ati ko abandi bajunase batavata kuvuga izindi ndimbo yawe ko bavuga ati natwe nta dushizemwo kuko nta muntu nka dedicace mu ndirimbo ndabona ko abajunase dufise abakoga ni benshi nga dufise hariho ba Elozi kuri FM hariho ba n'abandi benshi batanduka kuri mu bakora entertainment ngamwe rusange indirimbo nandise indirimbo si dedicace sho kutanga mushizemwo nuko abona nuko aryohe ko ati yanshizemo na ego kumbura umwanya wiwe nurashika nzovuga kuko ivyiza ni byinshi ivyiza ni byinshi sindirimbo imwe mugabo hajya niko navuga kajya ncanereka yuko ko turi muri Buja bari muri Buja Flavor babumve wa muntu muri Buja Flavor DJ Fanny uko ico kintu nkico bayelo turababona bayelodi turababona abande kandi bayelodi bari umbo namba 8 bari mwo benshi
Guys, bakuzi wa Black TV mwabaye tashakwe na Bienv Freema mugora heza gatoyi ndafise amajambo 3 y'urusaku je ndagita urusaku nkuko abandi bayivuga tuko twumva hano hariya namwe mavyumva ngo nababwiye ati n'umugabo akundwa ko gabisha atandukanye biravugwa yuko bakuyakana inda iyo umukobwa yitwa Mona apana muri revye mu Kamenge ivyo nivyo canke sivyo Mona wahe Mona mvuze Mona kugira ngo nyene si ndarivuga ryose sino mvuge Mona ameze sho kurivuga ryose navuze Mona gusa mugarira abandanya no ya oya na mukobwa mu Kamenge donc jewe Freema ono wasubuka wateinda uhiya kuyagana ninde shora gukora ico cha nca kwiyakana inda ye ni cha ahubwo je ico kintu uwo mukobwa afite umwana none namo ego shaku bo ndafise umwana ego ico cyana cyo mukobwa naco nisico canke nisico ubwo ico kintu nje kugira ngo umuntu yakimbwiye no umuntu abwiye ati ngiye kurunda Bienv kuri kiganiro ashabwa ati ngo agumumbarize wa mukobwa yitwa Mona rererere ingene imeze ivyiyo nawe bigarukiye oh my god o Mona ni wahe bigi ayo majambo zo mubarabaza mureka ari abantu batwiyumvira cyane mu Kamenge na mukobwa mfise mu Kamenge umushe mfise twaduhurira mu gari wahe shewa bavuze ari umushogi wanje nari ino ego ari muri Oman aradisa Oman kwa ndio murage ama challenge benshi bajya rero n'abafani banje bonda ndabakunda sana na Arabia Saudite yego ikijya gihugu naho nokora concert mu mwanya no kuzuza yego akafite mu kwasivya ariko sa zizo mu kugasivya oya sivyo ngo twatugura mu Kamenge twatugura mu Kamenge kangahe be Freema ubona mba ariko twatugura mu Kamenge kangahe umugabo na mukobwa mu Kamenge yo gutongoza ugiye gukora iki mu Kamenge ngo gushika ndamuterinda gukora iki unda mungiye mu Kamenge donc nobangiye kujya ko ari arutunyama twa bien umuntu agaca agenda ziga nyama ka benz nyene umuntu akajya utubenzi ibintu nk'ivyo utunure guys okay cyanyuma Akes Don ramuzi Akes Don kumumenya yego ndamuzi nk'umuririmbyi w'u Burundi iragukora indirimbo mwana nabanye so that's kucemera ico bo ndibaza ko kizi mugabo kuri bo nibemera ko ico kintu Freema yawa yaragikoze cange yoba yarakigiriye bo yoke ndamuzi nka mu muririmbyi w'abariri nk'umuririmbyi nyene mu Burundi bako mwana banye kubana mugabo benshi nabo mubajije kibazo uwo muntu kurambaza ukamwe ati Freema Akes ati Freema ninde mugabo yuko bakubwira ati ukozi neza uzoyisanga imbere Afrika Akes nana kimwe twofa kuko hageze hakwihakana kare mwana banye mu nzimwe bimeze gute uge yihakanye Freema boy ni kuvuga bo yakure n'indirimbo apana kungorera n'indirimbo okera mukira kumutaka nabanye apare kuba ngakumutanga mwabaye no kumutaka bigi kirazira kuba urakoze neza ukaca wishira imbere kuko abarimvyi b'u Burundi ejo akaronka amajana 2 yahora aronka ijana azokoreka ari umutunzi mugabo Freema ndafise urukundo umutima w'urukundo namufashije byinshi kandi Imana je ngomba na Imana imufashe nze ngende mbona ati bya muhungu vraiment amerewe neza mu buzima masingene kubona kandi asuye mu buzima bubi kandi apana bo Imana shaka ko imufasha byinshi je Freema ndumugenzi wiwe bo mugabo merukana kwandika meruka kuvugana na Akes mbe achi amezi 5 inainama video nso video inainama ego no kuvugana ego ko bo mwavuganye twerwa kuvugana kera tu yambo sefinia mugabo niyo navuga ati ari umuntu ushaka gukwangira wewe nashaka kwemera Freema ko abiguma begwa Bienv Freema ko amerewe guke mugara abandi barinzi yifuza kubona Freema subiye hasi ari mu buzima busanzwe kandi bitakiba uko urabona iyo umuntu agufashije uze wibuke ko yamfashije mugabo kaca avuga ati bya muntu nawe nzi yaragufashije uzopfura imbwa mugwera heza igitano kwa cyezo cha Akes gacha Waka Light TV mbega Waka kwanzigeze ndashaka kubaza nyine oya bijya bintu enda kubwire ari ama televiziyo baduga abantu baduga tutabeshanye nk'ijya Waka Light je nayimenye kubaga kubwa Landry promoter bo chanameti agahungu niko gasigaga kuranga me bajya barongoye ujya Waka Light TV ahubwo bashimire Landry promoter yatumye bamenyekana mugabo ubunyi mbe sinzi kwiga televiziyo kibaho amatwa asumira mbona amakamera yari yabajya bapeti nyene biragoye no urabona umuziki nuko
kwibreeding ari ikintu kimwe iyo ukoze niyo niko ndavuga ugakora ikintu n'inzigo mu bantu uzotera usubira inyuma baroriro nivyo niko ndakubwira wewe ukurankurikirana ukagira ibintu ukibuka aho wavuye cyangwa ukibuka abantu bamfashije ukabagaya cyangwa umuntu yagufashije n'amazi yo kunya n'igitumbura uremvye akagufata ugwaye akaguterura akagutora ku mugongo kamwihakana wewe nanahamu uzofushise rero mpamvu nakubwira example kwa ayo TV ayo TV meruka kwanza just meruka ko ijya Waka Light ikora okay aho nyene ubatse ntuheruka ko Waka Light ikora ariko warigeze kumenya kikora yego baramvumbuye l'autre là abantu nyene ba journaliste ba ndavyibuka yose ushaka kuyakana okay nta kuvyeke kubiba yaribwe ntaco bizi ko nta ruhara buvi kona ara ma showbiz umuntu ashobora kubwira ati naguze parcelle canke naguze inzu mugasanga mu nzu yigamira hasi ugasanga umuntu donc wiwanje mugabo je ngasohoka kuvuga ati inzu ni wawe ivyo birabaho bo ivyo byo kuvuga by'amanuze nasho bishaka kumenya kuri ivyo bo ivyo barabizinanyemo nikubesha vraiment nikore bakore nkawe iyi TV irakurikira kora uno musije kuraba Freema boy je mvuga ko ikirakora ego ari izindi TV nyene zirembeye mugabo mu kwibranding ukibaza ati zirafise ibintu byinshi cyane nyinshi zirarembye yego Bera ushimbe be film merci cyane mukanyuma ubwira afanzi ba mukanyuma tureke umutima mubi dukundane uri umuririmbyi w'Uburundi udafise vuga tugufashe muza kwivuga byinshi mugabo hageze ko dupfa tukaca tumenya ko twari imbwa ataco twari twimariye arabarinzi benge bagenzi bacu bamaze gupfa bitaba Imana mugabo benshi twabona ko ari abantu bahatari bamwe twagiye kubasuhuza iwabo ikitugaraba kuba mu miryango tugasanga ari twebwe nyine abarimvyi tugiye kwihambira rero niyo mpamvu mvuze ati tureke rero ibintu by'imitima mibi je kirambabaza kubona umuririmbyi wishira hejuru ataco ifiti mugabo tutakibona ico nico cisha umuziki w'Uburundi thanks Mr Champagne yaragwanya avuga ati so abafanzi mumfashe mungurire kaduga baramumva wowe uza wicara hajya witerera bakobwinda inda ejo umuziki ukunanira merci ama nitwa Freema boy ndabakunda kurikirana iyi TV Black TV gira subscribe Biggie amwe n'umukameramani wiwe nabantu bakora cyane ama ibindi navyo dukurikirana indirimbo yanjye shuka ni indirimbo nyene shaka comment hiyo wavuga ati Freema umeua ama ukuua afu ukiniambia aukuua utanipatia nguvu nifanye nyingine kazi kubwa sana asante sana Freema thank you so much kwa Black TV amaze kuvyuma twakumwe kandi na Bienv Freema boy bienvenue mtakuriano no umwe nababwiye kandi avuga ko ibintu bitandukanye byinshi cyane amanyanga menshi mbese ni byiza byinshi abisiguye yabivuze ariko duhure kandi mugenda kwirikira kandi ndazi nanyazo katsuwa kumuronda kuko ndazi ntaka kinga gukora atubwiye byije ke muziki n'ibyo karakora ndakunda cyane yari bi kuri micro ndikumwe na Frank kuri camera ciao